Mahoro ndagarutse kandi uyu munsi ngoma ndabereke uburyo ushobora kozamwo ifoto mu mwanya mutoyi mu minota itarenga 5. Reka twugurure Photoshop dutore ifoto dushaka gukoresha, ngiyi tuyugurure. Iyo yugurutse uku turagira open. Ifoto yugurutse uku unye turaja muri image, ama muri image rotation, tuja ngaha anye muri counter price. Okay, birahagaze neza. Duca ndakabiri ngaha tuyugurure. Cende okay. Dushonze okay. Ino foto tuyigire copy. Control G. Tugize Control G. Ino foto iyi inye. Reka tuyinverting tugire Control I. Sivyo, tugize Control I. Control I dufite Control I. Tuje ngaha muri filter, tuje ngaha muri ADA, tuje ngaha muri high pass. Sivyo, iyi 40 j'espère que c'est bon. Tuyemeze. Sivyo, twongere dusubire muri filter kandi tuje muri blue, tuje muri Gaussian blue. Iyi c'est bon, nanye tuyemeze. Sivyo, tuje ngaha anye duhindure blending mode, dushire muri vivid light. Sivyo, tuje ngaha anye guhindura blending mode ukacira muri vivid light, creating a new layer. Sivyo, iyi new layer creating tuyinvertinga ku iyo foto, Control E. Sivyo, tuje anye kidutora tool nababwiye yitwa brush tool. Iyi brush tool. Sivyo, tuyitoye murabona ndiko ndakuza ino cursor. Narababwiye ukuntu iyi cursor uyikuza direct cyangwa utaciye utiri uraciya ino nguma nurenga iki avyonda vyonda ibi bidude bibiri bibarabana munsi ya backspace, amande ya backspace. Okay, tugire zoom ifoto, Control please. Sivyo, amare twoze ifoto maopera urabona ingene acika, urabibona manura umuzingi, urabibona Mungu bwe wenyene ni boga karuhari. Mubibona se amugabo bana ko barantu hambira uraraba utagira iki amira bura ko cyabwe kugira ngo ifoto nigire iki nite ubwiza bwayo. Ubona reka n'ukuntu ndasubira inyuma Control Z no kugira no kwitonda kwe. Urabibona ingere bikiri wara no kwitonda ubu bweke ni space qui est noir. Voilà. Ese kirundi mu Nyarwanda ndazi ko ngaha anye ntomorekana ijana kwijana anye turasubira inyuma. Hano kwiri muri zoom ariko. Kadukure muri zoom urabona ko akantu kanware haguma hari hano hejuru. Nyuma rero uriko urabrashinga ifoke utiratation ahanye ikintu cyambere subira inyuma ukuvuga bwaho subira inyuma mwe urabona ko wabrashinze nabi ushobora kuja kwigira karite y'ifoto yawe.
reka tugeze aho turabe ko bitishe karite y'ifoto. Ifoto ingano y'ishi foto kabone bisubira inyuma gatoya katurekeze ko ngaho sivyo. Ifoto aweke kuyoza arahandi hantu ushobora koza ikiroza yego reka tuyifatanye tugire fraterne tujye muri Windows extension tujye ngaho muri Touch Pro. Iyi tool uyishatse vyihuse wondonde nimero iyo nimero naho kuri WhatsApp nayikurugikira yego tugire iki tugire zoom ifoto amaso lips native white teeth bityo tugabanye giriseri kuko sinifuza yuko twovana nawe cyo nifuza yuko twovana nawe amandukure musono yabara umukobwa tumusiga iminwa with lips at lips sticker twamusiga iminwa bien mugabo gwara umuntu ya masbere nyene bibaye ama bashobora kubikora muri zoom sivyo bakubikora muri zoom abatuje muri kamera low filter ekure ko ngatemeze okay control shift na A na A soncho ngamba tukiri ngaha bityo tugira ikintu cyo muri basic ngatura anatura explosion contrast alright shadow white ici ça c'est black et ça c'est fait aussi texte yeah voilà yaza ko ibonekana cyane kuruta byose ndibaza ko muca mubona difference ingi bitwa color nta bindi birebire ukora ku ifoto y'iki yamaze kwanditse cyo ukora urafatanya ino foto yego control S tukayaregistra mu mashini tukayita izina abanye deja iri kuri iyi page nyene tukayaregistra nefu mega tukayaregistra ifoto iragiyemwo kandi niyo duhereje ikigwa cy'uyu munsi. Ciao yari medali.